Imana yacu nihinduka uko yari iri dutabara n'uyu munsi irahari. Mu Burundi twarabonye Imana ibiyetangabo kenshi uko yadutabaye muri ya myaka, muri cya gihe uko yagiye irabikora. N'uyu munsi ni kwiri irashobora gukora bijya tukenye, bijya tubuze mu mwanya mutoya. Imana yacu nitukareke kuyizigira. Imana y'u Burundi irakomeye, Imana y'u Burundi irahambaye, ikora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Irakora ibihambaye vy'ukuri. Ongera wibuke ivyo yagukoreye bihambaye. Ndakwinginze subiza amaso inyuma gatoya muri uyu mwanya, usubize muri filime ya kera, wiyibuke kera uko wari uhagaze, uko wari umeze, wibuke umuryango uvukamwo aho ukumeze. Ndakwinginze usubire inyuma gatoya, wibuke ivy'Imana yakoze. Burya kubona usa ukusa, jewe ndabihamya, kubona ameze ukumeze ni Imana, kubona nambara ukunambara ni Imana, kubona afise akarato ni Imana. Kandi namwebwe hano hariho abantu n'ukuri wosubiza inyuma ukaraba uvuga ati iyi ni Imana yankuye hahandi.